naje nigize intwari ubwo nashika iwanyu umunsi wa mbere mvuga ibidahari kugira mubakwe iwanyu mbu wa mbere navuze byinshi bidahari ndasaba imbabazi umukunzi wanje ndabizi nareka kunyumva ubu ndarekuriwe imbabazi narazihawe ariko umuryango nubimenya uburyo umwana wabahangayitse sinovuga ko bitangaje kuko kuva kera niko narimbaye kinama mu mishwano buri gihe sije nabona umunsi urarangiye urukundo nigogwa ngize umusazi genda kuvuga amatunga je nafise mabuko arakaze ndamuzi ico nipfuza kijanye n'iryo zina ryanje murafise management wapi na management fise mu muziki ikintu ntokora kumvo zo kugira simbabaza umuvyeyi wanje ni itabi n'inzoga tuzorira imbere kugira ngo tubashe gukora ikintu kidasanzwe kuko n'indoto zacu guhagarika umuziki kuri je ni ikintu kitari indoto kuko indoto zanje no guhangana n'ibibazo mpaka ndabinesheje ari umuririmbyi yo ya jamani turimbo twiyo nadukunda sana usibye ko sijeje nyene. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs les fans des Buja Town TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter les petits Golden Boy and Sky Boy. Sky Boy, umeze neza? Ndashima kabisa. Umeze bien? Ibintu bitatugora mu gatondo vyutse. Jiwe cyambere ndi bros. Egereza mikro tukumve hariya. Ambo cyambere ndafata isuku mu gatondo. Ama nkibaza kijanye n'akazi nkora ariwo muziki. Ama kindi naco nkabaza abo twararanye n'abo tutararanye ko baba bameze neza. Kubera iki Sky Boy yahisemo izina rya Sky Boy? Kubera iki wise Sky Boy? Ambo impamvu nise izina rya Sky Boy ni kubera ko numva ko ico nipfuza kijanye n'iryo zina ryanje. Kumbure umuziki nuriha. Kubera iki Sky Boy akora umuziki? Impamvu nkora umuziki nuko hari ivyo ndabona. Egereza micro Sky Boy ndabigusavye. Impamvu ndondera umuziki inkora umuziki nuko hari ico ndawuronderamo kabisa. Akumbura navuga ati management murafise management wapi na management fise niki kintu wosaba abantu bariko baragukurikirana muri uyu mwanya turinjira neza na neza mu vyerekeye umuziki wawe mbo ico saba abanywanyi banje canke abariko barankurikirana ndabasaba kubandanya bankurikirana kubera yuko najewe intege zo gukora canke umurava wanje icyo ndondera cyose muri jewe kiva kuri bo mu bisanzwe bajya ntabafise naco shobora gukora kubera iki umuwisi akora ku izina giwe Golden Boy uwundi ngo Sky Boy kabuki mutashinze groupe mukorere hamwe gushinga groupe samakosa ariko impamvu tutabikoze ni kubera ko uno munsi kiragoye kugenda kurondera management muri abantu murenze umwe twashimye gukora umume kugira ngo byibuze n'indonka n'abakaronka tuzohurira imbere kugira ngo tubashe gukora ikintu kidasanzwe kuko n'indoto zacu kwa les fans de Buja Town TV baze ko mumaze kumva Sky Boy akaba ari umpeti afise impano akaba ariko arasaba kugira aronke ko ashobora kuronka management cyangwa nuvuga ati aba sponsor bamufasha mu vyerekeye umuziki wiwe mu vyerekeye impano yiwe nkuko yavuze ati ni byinshi turaza kuvugana nawe muraza kuvyumva dusimire gatuya ku ruhande rwanje ku mutima witwa Golden Boy umeze neza yego vraiment Golden Boy bisigura iki mu Kirundi hegereza mic bien Golden Boy novuga ko bisigura umuhungu wa diamond umuhungu w'izahabu washaka kuvuga iki mu bisanzwe ico nashaka kuvuga ugiye kubiraba mu muziki wanje canke mu byo nshaka kugerako ndashaka kuzokora nkahesha ishema igihugu canje ku buryo na jewe nzoja nkeneye ni kuba mu bantu bazoba ubutunzi bw'igihugu uri kuriraba Golden Boy mu myaka 2 iri imbere ubona ko Golden Boy azobashitse ku yintambwe ndiko ndaraba ndavye urugero ndiko naho ngeze naho navuye hariho agatambwe ariko sinovuga ngo mu myaka 2 canke ngahe hariho kizoba kirahinduka canke kunuku
cambe na mbere coco nuko noronka management. mwe na Skyboy mwahuriye hehe byatanguye gute kugira mushire hamwe ivyiyumviro byanyu? Ambo twarabagenzi tumaze kuba turabagenzi turahura twe tuva muri Bubanza nabo bava twe twava Bubanza centre nabo Bubanza mugabo Mpanda. Mbo tumaze kuza mu Maramvya duhuriraho twese turamenyana turahuza dutangura kuba abagenzi turabijamo kuko je nakunda kuririmba nawe akunda kuririmba turatangwa turakora amarepetition turi hamwe umwaka umwe imyaka ibiri twandika ariko tutabasha kuronka amahera yo kugira ngo twigeze muri studio. Niho hagiye kuboneka amahera ya mbere n'umuvyeyi yaturihiye indirimbo ya mbere. Umuvyeyi niwe yabarihiye? Ego. Akumwe uvuga yuko umuvyeyi n'umuntu akunda kuraba iterambere ry'umwana akavuga ati uhezagirwe ndagwezagiye Imana igufashe ubandane ukora. Niki kintu ubona yuko umuziki wawe utwokora mu mpamvu yo kubabaza umuvyeyi wawe? Mbo mu muziki ikintu ntokora kumvo zo kugira simbabaza umuvyeyi wanje ni itabi n'inzoga. Ibisigaye vyose umuvyeyi arabinyemerera. Kumbure itabi n'inzoga ni ibintu abantu benshi biyumvira yuko abasani ni itegeko yuko banywa inzoga bakanywa itabi bagakunda n'abakobwa. Kuri ico kivuga iki? Mbo kuba wonwa itabi canke ukanwa inzoga sivyo bigaragaza ubusani canke ngo ubustare. Ubundi ubustare ni ibitekerezo vy'umuntu. Kandi ubustare n'abantu baba bagize uwo muntu. Jewe sinovuga ko ubustari buva ku kunwa inzoga canke bukavubwo buva ku kuba woja kunwa amatabi kuko ivyo yaba vyobaye mugani wa frere wacu Mukombozi twese twobaye abastari. Yego. Dusimire kwa Skyboy. Skyboy ni vyinshi dushaka yuko udushira habona neza kugira turebe ko cyiyumviro cyo kuvuga ati umuziki ndondi turiko turokura nga tujana nga. Bamwe bati umuziki ni uriha abandi ati umuziki nakamaro. Abandi ho baje babimagiye byose ngo umuziki w'u Burundi ntabwo uzofutera imbere. Also umuziki ndundi urafise akamaro kandi akamaro kanini cyane. Hama ku ruhande rwanje kinzanye gitume ngomba gutangura akazi k'umuziki nuko mbona umuziki kuri je nihenze kubera ko umuziki hari abantu benshi utunze, hari benshi ugaburira kandi hari benshi wahaye batari bavyiteze uko boronse. Nkande akamaro nkande. Hariyo abantu baje baradutanguriye umuziki twe tuza dusa nkaho tubigirako. Ambo nk'akarorero ndumva abanzi nk'aba D1 ntari nsanzwe nzi, ndumva bafise ntari nzi ko nomenye, ndumva ababafasha yani abasani benshi ntari nzi ko nomenye. Mugabo bose barabayeho kandi mbona ko atakindi kintu kibabesheje usibye umuziki. Nuko bawizeye hama nanje nkabandi nzanye icyizere cyuko ibibazo mfise bishobora gukemurwa n'umuziki. Akumbure ngo ingendo yundi ravuna. Skyboy ubonye gute ni wamara gusohora indirimbo 3 canke 4 ukabura ya hit ya D1 afise canke Satbi afise canke Jean Pierre Nimbona ukungene yatanguye hama tukaza kuri Skyboy hamwe ubura hit canke ukabura abantu bagushigikira muri vibe yawe yo kuririmba uwo bigenza gute? Ambo teose no gukora ko umuntu kubura hiti no gukubita hiti biva kuri je umuririmbyi. Eske ndiko nitwara gute ndiko nkora gute? Hama kuvuga ko abantu kunkurikirana nubundi kunkurikirana ni kwa kwitanga kwanje ni kujya kuntu nkora nkabaye ibintu vyiza. Ni nakora nkabaye ibintu bibi nivyo koko bazojana n'abariko bahavyiza. Akumure twiteze yuko Skyboy nakaye karyo ushaka gushikiriza abafanzi bawe? Abafana banje cyo ngomba kubashikiriza skindi kwa gukora kwanje kwiza kuva kuri bo. Ajya mashi kajya kamo bantera amakosa bambona ko nkayamenya. Si vyiza ko bomenya ko amakosa bakayagumana. Kubera kiyo bayagumanye naje nguma nkora amakosa. Aba muri commentaire bashaka kuvuga ati Skyboy ntuzi kuririmba naho ushaka ukavyihoza wowe ifata mu gute? Guhagarika umuziki kuri je ni ikintu kitari indoto. Kuko indoto zanje no guhangana n'ibibazo mpaka ndabinesheje. Golden boy. Abwo ndi kibazo nikijya nyene hamwe byoshika umuntu ugahura n'umubabwa ati ntuzi kuririmba naho ushaka ukavyihoza wowe bigenza gute? Mbo rimwe mu buzima harabaho ibintu bibiri. Hariho abaduca intege hakabaho n'abadutera intege. Mu buzima rero iyo uhuye n'ikibazo nk'ico ntucuterana ico washaka kugerako canke inzira warufashe ahubwo uragerageza uburyo bwose
ugakoresha inzira zose kugira ngo ubashe gushika aho wari ushaka gushika. ngomba umpitandukaniro rya R&B na rap bitandukanye he? Bo R&B na rap nkubita nshatse kwitandukanya. R&B ni injyana twebwe navuga nk'abanyafrika dukunda cyane gose, dukunda cyane gose, kandi ugiye kubiraba R&B ni indirimbo iririmbwa mu mutuzo, ikagenda neza, amajambo y'urukundo kandi agenda atondetse neza cyane. ngo mushire ko commentaire kuri je mushaka ndakubwira hirya ari umu rapper twari kumwe ngaha turiko turakora exclusive interview nawe agira ati eske rap na R&B bitandukanye he? Yavuze ati abaririmbi bose baririmba R&B ni indirimbo z'abagore, ni indirimbo z'abakobwa. Rap ngo ni indirimbo z'abahungu n'iz'abagabo. Kuri we iyo commentaire bivo naka kaja mu mwishura uyu nayo yarihenze fema, sinzi sinovuga mbo ashobora kuba afise ukwemera kwiwe, kuko mu buzima twese tugira ukwemera gutandukanye. Nimba yemera ko R&B ari y'abagore ariko akaba abona ko abayikora ari abagabo, bisiguye ko nabajya bayikora yabinjije mu bagore. kugira utangure kuririmba inspiration yakuye he? Inspiration sinovuga ngo nayikuye ahandi. Mu bisanzwe kuva nkiri umwana mutoyi nakunda umuziki cyane. Indirimbo ya mbere watanga kumvuka ukavuga ati nani shaka yuko ndirimba yari yande? Nkuko abantu twize twaratomboye aka definition ka ensemble mathématique vraiment naho wikijuje gute nkarajabu naho vyagenda gute iyo ensemble mathématique niva mu mutwe nukuri ko ndakora hiri mbo ndibuka kara karirimbo ka Satbi kitwa gute? Ego iyo ndirimbo bayita yani indirimbo yasohoye avuga ku kuntu yavutse yanivuka. Okay, nice. Hamwe urana Satbi nka role model bakakubwira ati petit frère ahubwo nige interview agize nayo nakunze na gato nawe shaka ivyo kuririmba ubyihoze. Mbo sinzi uko yoba ntahoye ariko nka grand frère kuba ndamuvuze ko nibaza ko atari kose. Nikiye kintu higa ko Satbi ukavuga ati je ngo manirime nka Satbi ugira ngerekwe? Kintu no higa ko Satbi mbo Satbi mu bisanzwe cyambere na mbere kuko sinomuhiga ko amahera, sinomuhiga ko ikindi kintu de na mbere no bucuti. Naka kajambo kamwe woshikiriza abafanzi bawe cyangwa abafanye ba Satbi kugira barabe impano ufise? Mbo akajambo noshikiriza abafanzi banje canke abafanzi ba Satbi icambere na mbere dukunda umuziki w'indundi. Hamwe no guza na Satbi nikiye kintu umusaba direct cambere na mbere no musaba kunshira muri rebo yiwe. Merci beaucoup. Dusubire kuri ndagushimiye cyane Golden Boy. Sky Boy. Role model wawe ninde? Umuntu yatumye winjira mu bintu byo kuririmba yarinde? Mbo ndibuka kera hanje ko buri muntu murabizagira kera hiwe. Ego. Ndibuka kera hanje kahise kanje ndi ku ishuri. Ndi mu mwaka wa mbere ko musanzwe natanguye ishuri nci ubwenge. Ego. Ari umuririmbyi ya Jamani turimbo twiyo nadukunda sana, usibye ko sijeje nyene nadukunda. Ndi kumwe na sokuru wanje akaradio nitwa Kasiga. Twagenda dufise akaradio tugiye mu mirima, indirimbo zawe narazumva cyane zisamirana. Neza ni indirimbo yagute yawe cyangwa indirimbo yawe imeze gute wakunze? Ambo ari indirimbo yoya narinda muziko, indirimbo yakunda kuririmba avuga ngo yoba avuki muyinga. Nibagiye gatonya CEO ambo niyo nyeyo ndirimbo ndayibuka neza. Erega hajya hose wahora mbona niki naho naze kuririmba ve marajabu mayo manota vna muri commentaire ama Skyboy nishaka utirimbire acapella twumve. Naje nigize intwari ubwo nashikiwanye umunsi wa mbere, mvuga ibidahari kugira mu bakwiwanyu mbo wa mbere.
navuze byinshi bidahari ndasaba imbabazi umukunzi wanje ndabizi nareka kunyumva ubu ndarekuriwe imbabazi narazihawe ariko umuryango nubimenya uburyo umwana wabahangayitse sinovuga ko bitangaje kuko kuva kera niko narimbaye kinama mu mishwano buri gihe sije nabona umunsi urarangiye urukundo nigogwe ngize umusazi genda kuvuga amatunga je nafise mabuko arakaze ndamuzi mabuko arakaze ndamuzi uramubarira yuko nkwitayeho ndazumubarira numanyanganirirwamwe. Merci beaucoup les fans de Buja Town TV. Nibaze yuko twumvise ya mpano yahaririye neza yuko R&B ngo ntabwo ari indirimbo z'abagore cyangwa z'abakobwa. Skyboy ari yarigeze kurira studio peut-être nko kugufasha. Ariho umuntu yigeze kundihira umuziki n'umuvyeyi ariko si umuvyeyi wanje umuvyeyi wa mugenzi wanje. I like that. Yaravyumviriye ko yabona twakora ibintu peut-être abantu babibona nk'ubusazi mugabo yarabibona mukuri kandi indirimbo amaze kuyumva yarashimye. Kumbure ari umuntu agushigikira mu buryo kugira kiretse umuvyeyi arundi umuntu agushigikira mu buryo kugira utera imbere cyangwa usora indirimbo zawe. Nuvuga ko atawe ntawe kandi kabisa icyo nosaba kuri ico bamwe baba bafise uyo mutima ndumva ko kuri jewe aremerewe kuza kumfasha kubera ko uyo muntu ntawe ndagira mu buzima bwanje. Golden Boy dusezere neza ubu ufise manager nawe we canke wigeze kugira manager? Sinovuga ko mfite management. Ego. Oya fema nta niyo ndigera mugabo nifuza kuyigira kugira ngo mbashe kuronka uburyo nshira ibikorwa byanje ku murongo no kumugaragara. Ego. Kumbure nakaye kajambo canke nabaye abantu woshimira mu mvuzo zo kugufasha mu muziki wawe canke abantu bagutera intege mu kazi kurakora? Cyambere na mbere ndashimiye umuvyeyi wanje atanguye kundihira indirimbo ya mbere. Cya kabiri ndashimiye mzee Hassan mu Maramvya yandihiye akamfasha akazaranterera amahera yo kugira ngo nshike muri studio. I like that. Ikindi naco ndashimiye umuhungu yitwa Adoflex. Okay. Yamfashije kugira ngo mbashe kwiyubaka mbashe no kugira aho ngeze ubu mu bijanye n'umuziki n'ama repetition. Urakoze cyane Golden Boy kuko witavye akamo muri Buja Town TV. Ego merci nam. Skyboy nawe nyene ndagushimiye kuko witavye akamo muri Buja Town TV. Abantu batatu woshimira nawe mu kazi kawe? Mu kazi kanje abantu batatu wa mbere nshimira ni mwebwe ba mbere mwemeye kuba mu kano kanya. Merci beaucoup. Kugira mbashe gutura amajambo ndi ku mutima. Ego. Wa kabiri nshobora gushimira numwe muri bamwe mugenzi wanje avuze nawe abasha kubonera kamo mujanye no gutravaya kubaka sound yanje arabimfashamo. Hama ndashimira no gatatu Brown Tagawa nawe hari kweri ibihe vyiza kubera ko nawe nyene aramfasha mu gihe ngomba gucika intege akanduza gatuma numva ko wajya narashika nzo washimira. Nabonye n'abantu ushimira. Abantu ndabashimira cyane kabisa. Les fans de Buja Town TV nkabamvuze ati ni nkwibagire kugira subscribe cyangwa s'abonner. Ubu band camera twaba tuyukuje yuko ari Raja Buja Town. Boja eba